Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu, igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe ikaze nanakwifuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania n'u Rwanda. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatunganyiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Hama nyene ikayabashikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugupyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi ku gihe. Ano makuru haraba afatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'umugambwe Codebu hari mw'ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa kabiri, yarungitswe ku ngingo y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza yoba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Yaheruka kunegura uburongozi bw'igihugu avuga ko bwananiwe, agasaba abanyagihugu kutajaniranwa bisunge iragi ry'incungu y'ukwikukira k'u Burundi Rudoviko Rwagasore. Hakaba hari ku munsi wa gatanu uheze hibukwa imyaka 62 iheze iyo ncungu igandaguwe. Nyuma yo kwagirizwa icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu, Kefa yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Umukuru w'umugambwe Codebu yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba inyuma yo kwitaba umutahe umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'umugambwe Codebu Kefa Niyibizi ahejeje kumvirizwa ku vyo yanditse ku rubuga rw'umugambwe Codebu X, yaciye ajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Umushikirizamanza wa Repubulika amaze kumwumviriza yamwagije icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ivyo gusa, ibindi mu buryo bw'idonido ni mu kanya ntuje kure. Nayo Faustin Ndikumana ati kurwanya ubukene si amajambo ni ibikorwa. Faustin Ndikumana amenyesha ko niba leta ishaka kurwanya ubukene itegerezwa kureka amajambo igakora ibikorwa, navyo bikaba ari kurwanya igiturire mu bisata vyose vya leta no gushiraho icanditse c'uko corwanywa, gushiraho intunganyo iboneka y'ibikorwa, gukoresha amafaranga ya leta biciye mu muco. Abandanya avuga ko abarundi bangana n'ibice 67% babayeho mu bukene budasanzwe kandi ko bamana impungenge z'ukuntu bafungura ku munsi. Nayo ibice 50% vy'abana bafungura nabi, tutibagiye amadeni leta iheranye angana n'imiliyaridi 600 vy'amafaranga y'amarundi. Iduga ry'ibiciro buri kanya ringana n'ibice 30%. Umukuru w'ishirahamwe Parisemu Faustin Ndikumana akaba yabishikirije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuri uno wa kabiri, igenekerezo rya 17 Gitugutu 2023, mu ntumbero yo kugira ico ashikirije mu gihe kuri uno wa 16 Gitugutu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa, nayo uwa 17 Gitugutu ukaba warahariwe kurwanya ubukene. Ni amakuru nyene tubandanya gukurikirana. Inyuma y'urugendo rw'uwuserukira ikigega mpuzamakungu FMI mu Burundi mu mwihwezo ishirahamwe Parisemu ryagize wo kurabira hamwe aho ubukene bugeze ku Barundi muri kino gihe no kurabira hamwe uko ubutunzi bwifashe mu gihugu, bagira bati ubutunzi bw'igihugu ntibwifashe neza. Ivyo ni ivyashikirijwe kuri uno wa 17 nyene z'ukwezi kw'icumi 2023 mu kiganiro uwurongoye ishirahamwe Parisemu Faustin Ndikumana yahaye abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kugira ico ashikirije mu gihe kuri uyu wa 16 Gitugutu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa, nayo ku wa 17 Gitugutu ukaba warahariwe kurwanya ubukene.
Faustin Ndikumana akaba amenyesha ko igihugu c'u Burundi mu vy'ubutunzi kitifashe neza afatiye ku mwimbu w'umunyagihugu ku mwaka ungana n'amadolari $300. Ivyo ngo bikaba bigira Uburundi igihugu ca nyuma kw'isi yose. Abandanya ati abarundi bangana na 60% bafise ubukene budasanzwe ndetse bamana impungenge z'ingene bafungura insécurité alimentaire ku munsi, turetse kuvuga ko ibice 50% vy'abana bafungura nabi. Leta kandi ifise amadeni agera hafi ku miliyaridi 600 vy'amarundi. Iduka ry'ibiciro rigeze kuri 30% kumwe n'ibindi. Ibindi vyibonekeje ni inyubako nk'amabarabara, ingene yubatse, amashure, ibiraro, ibibuga vy'indege dufise, ikijanye n'ubutare, ivy'umuyagankuba, amazi n'ibindi. Aheraheza agira ati kugira tumenye icokorwa hari ibintu bitegerezwa kuja mu ngiro kuko kurwanya ubukene si mu majambo ni mu bikorwa. Nsaba leta ko hoba intunganya iboneka y'ibikorwa planification, gukoresha amafaranga ya leta biciye mu muco bonne gouvernance budgétaire, igiturire kigahagurukirwa aho camaze gukwira mu nzego zose za leta ata n'ikintu canditse c'ukuntu cogwanywa ndetse n'ibindi. Nubwo biruko ariko ngo Uburundi bwari bufise akaryo keza ko gutera imbere biciye mu burimyi, ubutare n'agataka, igisata ca mukerarugendo ndetse n'ibindi. Nayo Igitega naho ngo ikiza ca coronavirusi kitakivugwa, bobo ngo bagumanye umugenzo wo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Ni abanyeshure bo kuri lycée des Amis de Kwibuka mu gisagara ca Gitega. Kuva hateye ikiza ca coronavirusi, iryo shure ryarakwiragije ibikoresho vyo gukaraba imbere y'ikirasi kimwe kimwe. Gushika n'ubu vyabaye umugenzo. Indobo zihari zama zuzuye amazi, bigatuma abanyeshure n'abarezi bakaraba imbere no mu gihe bavuye mw'ishure. Abanyeshure bavuye kwinonora imitsi birabafasha mu kwikura agatuta. Umuyobozi w'iryo shure ati vyatanguye ducunganwa ku kajisho kugira bakarabe mu gihe ca corona, ariko ubu vyarabaye umugenzo, mbere n'amazi barayivomera. Naho bobo bagikurikiza uwo mugenzo mwiza, ahatari hake mu gisagara ca Gitega bisa n'ivyibagiwe. Abajejwe amagara y'abantu bahamagarira abenegihugu kwijukira kuja barakaraba kenshi n'isabuni kuko bituma birinda ingwara ziturutse ku mwanda. Nayo kandi ku civugo amazi n'ubuzima, amazi aratugaburira twese tuyabungabunge. Umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza mu Burundi warahimbarijwe mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa 16 z'ukwezi kw'icumi 2023. Mu gihe uwo munsi wariko urahimbazwa, abanyagihugu bo ku mutumba wa Runyonza bashikiriza ko amatongo yaze kutaronka umwavu n'imbuto ku gihe bituma bafungura gake ku munsi, n'abafunguye bagafungura ivyo batipfuza. Umushikiranganji w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije Injeniyeri Prosper Dodiko ahejeje kugurura icese umwaka w'uburimyi 2023-2024, yibukije abari bakoraniye aho muri zone Cewe komine n'intara ya Kirundo akamaro k'amazi meza, gukingira ibidukikije no kubungabunga amasoko y'amazi. Akaba yarabasavye kwijukira guca imikobeko no gutera ibiti. Yaciye agira ko hashikiriza amakoperative sangwe indwi yakoze neza gusumba ayandi, ivyuma vyo gupompa amazi, ibipawa, ibikoresho vyo kuvomera imirima n'imbuto z'imboga. Uwaserukiye ishirahamwe FAO nawe akaba yaramenyesheje ko iryo shirahamwe ribandanya rishigikira Uburundi mu bikorwa vyo gushigikira iterambere rirama. Akavuga ko hari n'iyindi migambi bimirije gushira mu ngiro ku bw'iryo hangiro. Nayo mu bindi kandi mu ntara ya Cankuzo naho abarimyi bidoga ko batagira aho bagura imbuto y'ibigori, umwizero wo kuyironka mw'iyi ndwi uriho. Bamwe mu barimyi batararonka imbuto z'ibigori mu ziriko ziratangwa mu biro vy'intara ya Cankuzo baridoga ko zabahereyeko n'abo bari bagisuma na rirya babibangikanije n'igomborwa ry'ifumbire rizohera kuri uyu wa 19 Gitugutu.
ni mu gihe amikoro atari ikirenga nk'uko babimenyesha. Bamwe muri abo twaganiriye bamenyesha ko bishimiye kugura imbuto za Bazoka ndetse na Panari 53 zemewe kandi ziriko ziratangwa n'ahandi kurusha iz'abagwizambuto bigenga. Kuri ayo makenga y'abarimyi, abajejwe uburimyi muri iyo ntara bizeza abarimyi ko ikibazo c'iyo mbuto camaze kumenyeshwa ababijejwe mbere ko iyi ndwi idahera hatabonetse inyishu. Ni mu gihe akavura be n'ikirere ngo ari vyiza, abarimyi nabo barikanuye biteguriye gutera imbuto. Nayo mu ntara ya Bubanza, akanyama k'inka kaguma kaduzwa igiciro. Ikiro kigeze ku bihumbi 14 vy'amafaranga y'amarundi. Boroshete ikaba igeze ku bihumbi 2500 vy'amarundi. Naho ikiro c'umusoso atagufa ririmwo bizwi ko ari ibihumbi 11 vy'amafaranga y'amarundi nk'uko vyashinzwe na leta, ariko kw'isoko i Bubanza ntawumenya aho iyo misoso ija. Abadandaza inyama bivugira ko babaga inka abatanga inoti kuri iyo misoso bayiranguye kera. Nyinshi zimanukanwa i Bujumbura ku mapikipiki. Ukwezi kukaba guheze ikiro kigurishwa ibihumbi 14 vy'amafaranga y'amarundi. Abayangayanga basiguye ko inka zo kubaga zabuze kandi bazironka zizimvye. Kuri ico giciro ataco bokorera. Abadandaza inyama nabo zokeje ntibasigaye inyuma mu kuduza ibiciro. Broshete yahora igurishwa amafaranga y'amarundi 2000, haheze amezi abiri ubu igurishwa amafaranga y'amarundi 2500. Abaguzi b'inyama bakaba bavuga ko ubu kurya akanyama hari ukugira umugambi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Naba utarafyondako jenda ufyondeko hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza.